Nile Sports TV. Ku mugabane wa Buraya naho ni inkuru ikiravugwa kwa Real Madrid. Real Madrid inyuma yaho babonye ko iyi sezo yabo atakintu bayaze, na cane cane ibageze imbere y'umukeba bamera nk'abafukama, ndavuga kwa FC Barcelona basa n'abakubuye. Barakubuye, bazanye umukubuzo, barakubuye, barabonye ko inzu yabo ishafuye. Nivyo mwaka uheze murazi ko nka Toni Kroos yarasezeye, ariko we yaravyivuga, aravuga ko ciye ndahagaritse ivyo gukina umupira. Rero ku munsi w'ejo uburongozi bwa Real Madrid nubwo we yabishaka kwaguma n'imiburiburi umwaka umwe canke aguma ku ntebe y'abasubirira akina adakina, iyo yashaka kwaguma. We ninde? Luka Modric. Luka Modric nk'abanyamupira tutitaye imwe vy'abafana, no, nta muntu numwe yakunze umupira w'amaguru akaraba umukinyi Luka Modric ntaryoherwa n'umupira akina. Luka Modric ugiye atwara irya Ballon d'Or 2018 muri Croatia yari yakoze ibitangaza. Luka Modric ni wa mukinyi ari mu kibuga je mva ntangura umupira, ego nivyo hari abatwitangiye imbere, ariko irya exterieur dopie jewe ari mu bakinyi ba mbere ntanguye kwibonana. Ukaraba ingene agera match, umupira wa Modric waburyoshe. Rero Modric ku myaka yiwe 39 na Ballon d'Or yatwaye 2018 agiye kuva mu mugwi wa Real de Madrid. Uburongozi bwabonye ko atakira umukinyi wo kubakirako, kandi akaba nako ukaraba trio yabo generation bakuranye hajya kwa Real Madrid kuva avuye muri Tottenham. Urabe uyu Casemiro, uyu urabe Toni Kroos, harasigaye uyinde uyu Luka Modric. Luka Modric yaramaze imyaka 13 ariko Real Madrid yaje 2012 avuye kwa Tottenham mu Bwongereza, kandi ashayinize asanga Real Madrid ni equipe ikomeye, bajya ba Casemiro bagikomeye, aba Vasquez bagikomeye, ba Sergio Ramos, ba Nacho, ba Cristiano Ronaldo, ba Benzema, ba Bale, ariko n'umunsi nabo bahari. Buriya kwa Real Madrid bari bakiri muri ya nyubako ya kera. Uno munsi rero bariko barabona iyi migwi ukuri kuri ubako, kuko Luka Modric urukino rwo azokinira Real de Madrid kuri Santiago Bernabeu nuko ku munsi w'ejo usanzwe kumuzi ko na journée izobiheza. Ni kuvuga ko inyuma ya Mondial de Club igiye gutangura igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatandatu, ihera igenekerezo rya 13 ukwezi kw'indwi. Luka Modric mwakunze, mwaryohewe n'umupira wiwe hagati mu kibuga, mwakunze trio yabo. Luka Modric azoba yarangije ivyo gukina umupira w'amaguru kwa Real Madrid. Umuntu akibaza eske Luka Modric azoja hehe? Ariko sinibaza ko arahandi hantu azoje, ni mu makanzu atraneva. Sinaza ko arundi mugwi uzomutora, amabara abo bashaka kumutora, ariko sinibaza ko arundi mugwi ushobora mu kumutora. Luka Modric ku myaka 13 yaramaze kwa Real Madrid, ntaca tatanze, ntaca tatwaye ku gatwe kiwe ndetse no kuri mu mugwi muri rusange. Yatwaye UEFA Champions League zigera kuri 6, atwara ibikombe vya championnat bigera kuri 4, atwara ibikombe vy'umwami bigera kuri 2, ashatwara na Super Coupe zigera kuri 5. Uwo muntu nibaza ko Real Madrid izomusezerana iteka. Nivuga ko Real Madrid umyaka iri imbere tuzoba turabona ama generation mashasha, kuko nka za generation za 2015, 2018, 2017 zose ziko bariko barafuta. Cristiano bose barabona ko bagiye, Vasquez nawe no mwaka arasezera. Nivuga mu ije generation haza kuba hasigaye Dani Carvajal, abandi bose bariko barasezerera, ndetse no mu musaza Carlo Ancelotti muri atikagumaje muri Brazil. Nivuga ko tugiye kubona Real de Madrid y'abakinyi bashasha bakiri bato bavuye mu mugwi itandukanye. Kwa FC Barcelona naho abakunzi ba FC Barcelona barafise ubwoba bwishi ngo Lamine Yamal adiseta agenda kumbagaza abagabo batandukanye, agomba ave mu mugwi canke se ashaka kugira nabi mu mugwi wa FC Barcelona habe namba. Umuhagarariye ku munsi w'ejo bari bonaniye na Joao Laporta, baravugana ko iko vyogenda kose
Lamine Yamal ni umwana wo muri La Masia, ni umwana wa Hagi. Zia 35 à 40 millions yashaka ntawomenya. Bashaka kuzimuha cyane bazimo, ariko Lamine Yamal ni umukinnyi mwiza, ariko 35 à 40 35 à 40 millions ntamera ni menshi cyane. Ni menshi cyane, sinibaza ko FC Barcelona yo yatanga. Ego nivyo FC Barcelona ifise abakinyi beza, ariko buriya nibaza ko Lamine Yamal hamwe cyangwa se umuro aja wiwe Jorge Mendes yobana ko batamuhaye izi miliyoni adashobora gusinya amasezerano, nibaza ko yoba ariko arabanira umugwa wa FC Barcelona. Ego nivyo FC Barcelona ifise abakinyi beza, ni umurongozi mwiza. Turavye Laporta ubugiye hagwanye ku kibazo ca Dani Olmo, akagwana na La Liga, akagwana n'ubutungane, ariko umugwi wiwe ukaguma uhagaze. Urya mugabo ku chapeau, abakunzi ba FC Barcelona mu mushime cyane, ni umugabo w'ijunja n'ijambo. Hamwe yava mujya mu ni muronye uwundi muntu akurikirana FC Barcelona muri burya buryo, ubwo je Deco sindamwemera. Deco urabona kumenga hari ibintu adakurikirana neza. Rero no munsi je kubwiwanje Lamine Yamal nivyo no mukinyi mwiza, kandi muri football nta byo bangura umwana no, ndetse ubwana bwa Lamine Yamal twarabubonye, nibwo gukumbagaza abamusumba, nibwo kumaramaza abo bahanganye. Rero kubijanye n'amafaranga nitwavuga ngo ni umwana tumubonera mu kibuga, cyangwa se twomwita umwana mu myaka, mugageze mu kibuga aruta abakuze. Nubwo ibyamera ari menshi barashobora kuyapunguza, ntarya ari umwana wahajya no muri Espagne bakapunguza, ariko nubwo boyamuha nta kosa ruba bakoze. Kiretse ko ikibazo cy'ubutunzi kwa FC Barcelona cyo sikirega munabizi, bashobora guca basubira muri ya esheki bakagwa muri ca kinogo. Rero nibaza ko babiganiriye, ariko FC Barcelona na Lamine Yamal vuba bwangu Lamine Yamal arongereza amasezerano kandi atari make. Mu Bwongereza Ruben Amorim nawe ibintu bibandanye bihomba. Murazi ko yatakaje Europa League, itsinzwe itsino kimwe rudende na Tottenham Hotspur. Abasoni Heung-min-son atwara igikombe ciwe après 10 anezerwa. Burya ni na Ange burya umumenyereza wa Tottenham, iyo ataza gutwara kijya gikombe byari kumukomerana. So Ruben Amorim yaje atangaza avuga ko ivyo umumenyereza wa Manchester United, ariko biriko biraba sije no bibazwa. Yego nivyo nije ndiko ndashira abakinyi, ariko naje mbona hari abakinyi bo gusezerera. Rero no munsi Ruben Amorim yaje aratangaza ko hamwe uburongozi bwo kubifuza kunsezerera ndi capable, je suis d'accord yo kugenda kana tacho nsavye, kuko ndabona ko iyi nyubako zo kwa Manchester United zikeneye umwanya atari muto. Vyari bigoye ko uri nka Ruben Amorim uza miryanzo ya Manchester United ugacucika utwara igikombe. Yego nivyo byarashoboka, turavye aho yari yaciye, ugasezera za Sociedad, ugasozera za Atletico Club Bilbao, wamenga arafise amahirwe. Ariko Tottenham nayo nibajye bakinyi biwe n'umumenyereza, nibaza ko bataza gutsinda rugero kino. Anje wewe nibaza ko umuryango umusohora wari kuba wuguruye. Rero Ruben Amorim ugirageje kuraba amajambo ariko aravuga, nawe asa n'ubuyakiriye. Iyi Manchester United rero umumenyereza aza kuyishobora, ni wa mumenyereza azoza bahane contrat basinyiranire ko aje kubaka, ataje gutanga ibikombe direct. No, igikombe gutanga wubatse. Ubwo no munsi biragoye nka Ruben Amorim. Ego urafise abakinyi beza, ariko bakinisha gute? Ego uri gukina system ya 3-5-2, ariko ni Ruben Amorim biratangaje nkagara naco nk'umwanya yamukinishije 20 minutes mu gihe izindi match yari kakina neza. Mount match yari yamunaniye, Ruben Amorim amuhatirayo. Casemiro match yari kinya, ariko match twabonye yakinyeza kuri za Olympique Lyon, se twabonye yakinye ujya munsi. Rero Ruben Amorim ijya swade ikiramugora kujera, niba muha umwanya uburongozi bwa Manchester United novuga ati bwihangane buba umwanya bavugane ati twe dushaka muri 2 ans umugwa wacu zobugeze ngaha. Ariko kuza kubaka baca basgira ko bashaka n'igikombe biragoye.
biragoye. Ivyo nivyo Ruben Amorim yashikirije avuga ko mu gihe bonyirukana jewe ndi capable kugenda, kandi ntaco nsaba, sinza mu butungane, ariko uwo muntu sha ni mwiza cyane. So nivyo nashoboye kubategurira uno musi. Reka mbandanye ndabakengurukira rero mwebwe mwese mudahengeshanya kurikirana ibiganiro bica kuri Nile Sport TV, ariko mubandanye mwihereza amazi ya Igor Mineral Water, amazi aryoshe cyane. Reka rero mwebwe mwese mukandanye mudukurikirana, ndabashimira ndabakengurukira mwebwe mudahengeshanya kurikirana ibiganiro, haba kuri Facebook wandika Nile Sport TV, ugaza ukadufollowinga, ukaja kuri Instagram ni Nile Sport TV, ndetse no kuri YouTube Nile Sport TV. Hama musangize ibiganiro abandi muri bwa bumwe, muri bwa rukundo dufitaniye, ibintu bandanye bigenda neza. Sinorangiza ntakengurukiriye umudahengeshanya kubaha amasanamu ameze neza mu buhinga bw'ivyuma, yitwa Pasi, nawe ndamukengurukire. Jewe nawe utaha. Ciao ciao. Nile Sport TV.